hari itandukaniro irihe n'ivyahora bibazana mu miseze? Itandukaniro nshobora kuvuga ni iki gikorane bateguye. Aba barateguye igikorane sizi ko babibabwiye. Aho niho hari itandukaniro. Kare twahora tuza tukababwira ubutumwa, ariko ubu nibo baduhamagaye ngo tubakore tubabwire ubutumwa tubasanze mu mago yabo cyangwa tubasanze iwabo. Iryo niryo tandukaniro rihari mu ngero tumaze kugira hano mu Burundi. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turi ku kibuga c'indege ca Bujumbura acitiriwe Melchior Ndadaye. Uyu ni umuvuga butumwa akazi apfuye mu gihugu c'Ububirigi yitwa Evangeliste Mapendo Animali. Nkuko mubibona rero ari ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ndabibutse ko ari kibuga c'indege mpuzamakungu ndetse ariko yakigwa bimwe bidasanzwe. Uyu mubona ni umukozi w'Imana Diodone ndetse ari kumwe n'abandi bakozi w'Imana bagiye batandukanye baje bava mu gihugu ca Kongo. Ni umukozi w'Imana ubona ko yari yaje kwakirwa n'abantu benshi, harimo n'umugwi w'abakenyezi batari bake baje bava mu ntara ya Rumonge, harimo bamwe bitwa abasangwa butaka. Igihe twabegera tukabaganiriza baratubwiye ivyiza bazi kuri no muvuga butumwa muradutunga ko vyiza bazi kuri no mukozi w'Imana umuvuga butumwa java mu gihugu c'Ububirigi ndetse bakishimira ivyiza amaze kubashitsako. Murabona rero yuko ariko yakigwa bamuha amashugwe. Ni muri kino gihe nyene nawe nivyakunda tuza kumwegera kugira ngo tumenye ibimuzanye muri kino gihugu, byo kumbure tumenye azobikora gute, azobikora ryari, azobirangiza ryari, n'ikihe kintu yoba azaniye igihugu c'u Burundi. Ibi nabiriya mugumane natwe turaza kurushiriza kubereka uko vyagiye bikurikirana. Gumana natwe Kadinga. Zaro akoze isonga ry'urutoki rwiwe mu mazi anonyerereze kuko aho ndiko ndaseserezwa yelele ogufasha. Aburahamu aramwishura atuyu yamariwe imibabaro. Oh man yiwe mana kwisi nawe unezerewe, none nawe nuseserezwe yelele ogufasha yelele mana umutima ogufasha. Kwisi hariho abatunzi benshi bagaya boro, muramenya neza nshuti yanje umuntu wese yaremwe n'Imana. Gerageza ufashe uwo wese agowe, ufashe imfubyi n'abapfakazi, gira umutima w'ikigongwe, ube umusamariya w'imbabazi. Mana ku munsi w'umuhero uzobazwa ibyo wakoze, niwakora inabi naho izo guherekeza, kuko ukora ineza nshuti ukayisanga imbere. Oye mana umutima ogufasha abandi sinze marama kumuzi w'amateka
umutima w'igigomwe wogufasha abandi mana yabuze baramaye ku munsi w'amateka mana we umutima wogufasha. Ni muri kano kanya nyene wa mugwi twababwira w'abasangwa butaka wagaragaje akanyamuneza mu kumwakira baririmbye baratamba barigina nkuko mubona ko bari bamunezerewe cyane. Ndizera yuko inyuma ya turaza kufata kanya nabo murababona nibo bita abasangwa butaka. Inyuma y'akanyamuneza ntangere no kwigina uno muvyeyi aje ava mu gihugu c'ububirigi Evangeliste Mapendo Anne-Marie twaramwegereye ndi kumwe n'abagenzi banje baje bava mu zindi televiziyo zitandukanye kugira ngo tumenye iki nigiki kimuzanye muri kino gihugu niki ategekanya kuzorangura mu gihe agiye kumara hano. Umviriza uko niko yatwishuye. Urugendo wagenze gute? Urugendo rwagenze neza ariko twarushe. Nibaza ko mwiruhukije kubona kandi airport Melchior Ndadaye muheruka ngaha ryari? Biheruka ngaha umwaka uheze mu kwezi kwa gatanu. Hari cyo ubona cyahindutse? Nta cyahindutse uretse gusa kazuba. Nta cyahindutse. Mu Burundi warukumbuye iki? Mu Burundi nkumbuye ibintu byinshi. Nari nkumbuye abantu ubona ngaha. Ikindi kintu cya mbere nari nkumbuye umuryango. Ivyo gusa? Ahanini ni ivyo. Umufasha wawe ari ngaha cyangwa asanzwe? Umufasha wanjye ari mu ivugabutumwa ari muri Tanzania. Usanzwe uje uva he? Sinje mva mu Bubirigi. Mu Bubirigi hakora iki? Mu Bubirigi ndi umuvugabutumwa. Twashitse ku kibuga c'indege dusanga abantu benshi baje kugutegera, harimo nabo twasanze twatumenyereye gusanga ku kibuga c'indege. Wibaza ko ari kubera iki? Ni kubera iki bibuko? Kubona baje kuntegera canke kubona baje tutari dusanzwe tubona. Ni kubera urukundo bankunda nico gituma baje kunsanganira. Ariko utaravugana nawe hariho bamwe twavugishije ngaha bagiye byinshi bakorera cyane canke niyo mvo baje kukwitabira neza. Baje nibaza ko ari urukundo baje kubera urukundo suko hari byo ndabakorera. Nta kintu nakibenda ndabakorera ndetse Imana gusa. Imana yabo gusa niyo nifise ibyo bakorera. Ariko je nacyo mfise. Hariho ihema, hari ibifungurwa bya buri munsi, n'inyambaro twavyumvise yuko harimo bimwe n'ivyo bakorera. Nivyo sivyo batubeje. Ivyo nivyo. Kubera iki washimye guhita mwaba anya ko bari gukorera mu ivyo bintu? Tuzi yuko hano mu gihugu cyacu Burundi abakeneye gufashwa ari benshi. Ego nababwiye ko ndumuvuga butumwa. Hanyuma mu butumwa mvuga muri bino bihe Imana yaramvugishije irambwira yuko tugomba kubwira ubutumwa abatarabwumva. Tugomba kubwira ubutumwa abantu batitaweho. Hanyuma tuca duhitamwo kuza kubwira ubutumwa abantu. Ego abantu batitaweho ni muri aba basangwa butaka nkuko nabivuze ati tubamenyere kubasanga ngaho ku kibuga c'indege cya Bujumbura. Nibo washimye yuko kwitaho cyane? Nibo nashimye ko no kwitaho cyane kandi nibo n'Imana yantumyeko. Batubwiye ko bava muri province ya Rumonge. Mugabo nitwumvise Bubanza, Gitega, Kayanza. Kubera iki washimye gukorera mu province yonyine? Nashimye kubanza gukorera iwacu kuko niyo mvuka. Nta cyiyumvira ufise yuko uzokwagura akarere n'abandi bagusha? Nzokwagura akarere gose kuko ahantu hose hari umusangwa butaka ku isi tuzomusanga kuko Imana dutumye kubasangwa butaka. Apare y'ivyo bifungurwa
izo mahemu baha yindi migambi ufise niyi? Ego dufise imigambi yo kubateza imbere, gukora ibintu by'amasosiyasiyo kugira ngo nabo biteze imbere, nabo batera imbere nk'abandi, kandi turanababwira n'ijambo ry'Imana, kuko burya nta muntu ashobora gutera imbere atarakira ijambo ry'Imana cyangwa atarakira agakiza. Arashobora gutera imbere mu byo mu mubiri ariko mu mpwemu ugasanga ntateye imbere. Urumva tugomba kubigisha gutera imbere mu mpwemu no gutera imbere mu buryo bwo mu mubiri. Ego no gutera imbere mu buryo bw'umubiri. Bamwe batubwiye ko bafise abana batoyi, twababajije ko baba biga, benshi twasanze muri bo mu by'ukuri iby'ishuri batabyitayeho, kandi tuzi yuko utize rimwe na rimwe hari ibintu mu buzima bigucika. Icyo cyiyumviro cyo ntacyo ufise yuko ufasha abana babo kugira baje ku ishuri? Ego biri mu migambi dufise, yuko abana bashobora kwiga, abana babo bagomba kwiga nabo. Nababwiye yuko Imana yadutumye ku bantu batitaweho, sizi ko mu gitahura icyo kintu ndiko ndavuga. Urumva twaraje dusanga abana babo ntibiga, turavuga ati tugomba kugira uko dushoboye kose kugira ngo abana babo bige. Ego mu migambi dufise n'uwo mugambi urimwo uko abana babo bagomba kwiga. Usanzwe umukozi w'Imana, turaza abakozi b'Imana benshi ku isi kandi bateye imbere cyane, ariko badakora ibikorwa nk'ibikora, wo batera akahe kamo? Tubatera kamo yuko bashobora kwitaho abo bantu kandi natwe bakadufasha. Ego tube dushobora gushika aho bari, bakadufasha bakadushigikira. Ego niko kamo twobatera, badushigikire twe dushobora gushika aho bari. Bisigura kuko ivyo uri kurakora uno munsi atayindi fashanyo nimwe wo bufise ariko nguvu ziwawe zonyene? Ego nta mfashanyo nini mfise, uretse gusa hariho mugwi w'abakenyezi turongoye. Uwo mugwi n'umugwi wo kuvuga ubutumwa, gutegura umugeni wa Kristo. Rimwe na rimwe rero iyo tuje kubaraba turabatera kamo, ufise 10-20 akaduterera, natwe tukaca dushika aho bari. Tera kamo bandi bakozi b'Imana bakore iki? Hanyuma turafise na association cyangwa novuga ONG, Fount of Education International, nabo turagerageza gufashanya nabo kugira ngo dushobore gufasha aba bantu no kurondera ukuntu dushobora kubateza imbere mu mibereho yabo ya minsi yose. Zura ko ivyo urakora uno munsi nturabona yuko urashika wifuza gushika? Oya, sindabona ko ndashika aho nifuza gushika. Wifuza kubashikana ku rugero rungana gute? Abantu nifuza kubashikana ku rugero rushimishije, abana babo bige nabo batera imbere. Ego barafise ikibazo, numvise yuko bashobora kuba bibaruka abana benshi. Ese icyo cyo uhora ukivuga kwiki? Kuko aho ubuzima tugeze muno munsi, umuryango ufise abantu benshi ubuzima buragoye bivanye n'ibibazo igihugu cyo bakirimo. Icyo cyo ntuhora ugikora kugira bagabanye kuvyara nk'uko abadukuriye bama babivuze kugira ubuzima buborohere? Icyo sindagikorako kandi sinzogikorako, kuko nta hantu na hamwe muri Bibiliya ndasoma yuko bagomba kugabanya kuvyara. Ayaye Bibiliya tubwira ati ni muvyare mugwiza isi. Ibyo urababwiye iti ni mwirondokere. Jese noshobora kubabuza kuvyara, ariko noshobora kubahanura ukuntu bashobora kuvyara. Ego uravyisigeze urabona yuko isi taruzura, ubahabuze kugira ngo ize yuzure isesekara. Isi ntiruzura, habuze abantu kuvyara, nyene abantu bagomba kuvyara bakuzuza isi. Ego ariko no mu bintu bituma abana vyara cyane, iyo badafise occupation cyangwa ikintu bashobora gukora, ivyo navyo nyene biratuma bavyara cyane, kuko urabona baba bari mu mihira, abagabo baba bari kumwe n'abadamu babo, urumva occupation baca bagira niyo nyene. Nico gihe tugomba kuba baronderera ubuzi, kuko urumva yiyumvira akazi ntaziyumvira kuvyara, kuko umwanya munini azoba ari ku kazi. Ego ariko ntituzobabuza kuvyara, tuzobigisha ukuntu bashobora kuvyara. Ego ku rugero atari bya bintu byo kuja kwa muganga. Ego mugabo mu bundi bwenge bw'Imana tugira yuko udakoze nta karyo. Tukaba tubona yuko aho tugeze muri kino gihe n'ivyo batuyagiye yuko baza gucingira gahembwa 2005 abana 6. Murabona ko 2005 bashobora kubafungurira neza bakagira amagara neza. Nico gituma nababwiye yuko turiko turabakwirikirana kugira ngo nabo biteze imbere, nabo baronka ubuzi bakore, kuko ijambo ry'Imana itubwira ngo udakora ntakajye. Urumva nabo bagomba gukora. Nico gituma nababwiye yuko tugomba kubakwirikirana kugira ngo nabo baronka ubuzi, nabo bakore, baronka ico kurya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga.
Okay, ni Evangeliste Mapendo Anne-Marie musanzwe munahurike muri Fund of Education International. Tumaze imigihe kitari gito tubona mugendera igihugu cy'u Burundi, ariko mu bibazanye uno munsi hari itandukaniro irihe n'ivyo ahora bibazana mu miseze. Itandukaniro nshobora kuvuga ni iki gikorane bateguye. Aba barateguye igikorane sizi ko babibabwiye. Aho niho hari itandukaniro. Kare twahora tuza tukababwira ubutumwa, ariko ubu nibo baduhamagaye ngo tubakore tubabwire ubutumwa tubasanze mu mago yabo cyangwa tubasanze iwabo. Iryo niryo tandukaniro rihari mu ngendo tumaze kugira hano mu Burundi. Muri make murishimira iyo ntambwe kuko igihe giheze nimwe mwabitegura mukaza mukababwira, ariko bigeze aho nabo bashobora kubitegura bakaza bakabahamagara mukaza kugira ngo mubashikire. Iyo ntambwe turayishimiye cyane gose, kandi urabona nabo kugira nakigoro ko kuza kudutegera hano ku kibuga c'indege. Iyo nayo nyene n'indi ntambwe ishimishije, byadushimishije rwose kubona bari organize bakadutumira. Iyo nayo nyene ni intambwe ishimishije. Inyuma y'iki gikorane bateguye mugiye gukorera muri kino gihugu cy'u Burundi, ibindi bikorwa mwiteguye gukora muri kino gihugu nibi? Turafise ibikorwa tuzogendera amabohero, kuko amabohero nayo ari mu bantu batitaweho cyane. Nabo nyene tuzogendera ibohero rya Mpimba, tuzogendera n'ibohero rikuru ryo mu Rumonge, tuzogendera n'ibohero ryo Muramvya. Ego hanyuma turafise n'ibindi bikorane by'ivuga butumwa tuzokora muri kino gihugu hatandukanye aho bagiye baradutumira. Ibikorwa numva kari byinshi, mutegekanya kumara ikiringo kingana gute muri kino gihugu? Muri kino gihugu dutegekanya kumara ukwezi kumwe. Ego ibikorwa ari byinshi, muri zige kwivyo bikorwa muzamwaze kubirangiza mu kiringo cyo kwezi. Tumaze kubirangiza kuko twarabipanze biri kuri programme tuzoba twarabirangije. Ego nuko reka tugushimire kuba wafashe kano kanya ukaganirira abari kwaradukurikirana nubwo mwari murushe, tubashimire cyane. Natwe turabashimiye rwose nawe mwagize akigoro ko kuza kudutegera nk'abamenyesha makuru. Ibyo biboneka yuko turi ku mutima wanyu. Ego mwakoze namwe turabashimiye. Nuko turabashimiye namwe mwadukurikiranye, dushimira abagenzi bacu twari kuri muri kino kiganiro. Ubona yuko kitari ico mu ruhande rumwe, ariko kandi mu gusozera nkabona ari umukozi w'Imana nabavuga ati naje sinogenda atakaja mushikirije kaze cyo turangiza kino kiganiro. Ego Imana ishimwe cyane. Amina. Natwe turanezerewe niryo jambo nyamukuru Imana yateguye ko tubonana n'umwana wacu hamaka twiyumvira ko hanyuma icyo twosaba nkuko yabivuze nuko yogira ubuzima bwiza kandi akongera akagira umutima wo kwitwararika n'abandi. Niryo jambo nyamukuru twovuga, twoshima Imana ni nk'ivyo. Imana ibahezage. Murakoze cyane. Nuko namwe turabashimiye ko mwabanye natwe. Tuzasubira mu bindi biganiro bikurikira naho butaha. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.